ku ruhande rw'abakenyezi no ku ruhande rw'abagabo. Abagabo n'abantu dufise umutima ugumye cyane, kandi rimwe na rimwe ugasanga dufise n'umutima woroshe. Umuntu w'umugabo arita hasi no hejuru, yiruka kugira ngo arabe ukuntu umuryango we wobaho, n'ukuntu agerageza gukora kugira ngo arabe ukuntu abana biwe bobaho, ariko ugasanga biragoye cyane. Muri ibi bihe turimwo n'ibinjana turimwo, ni ibintu bidashobora korosha cyangwa bidashobora kutworohereza, bivanye nuko ibihe bigenda birahinduka. Uno munsi ufise kwitwararika mu rukundo guhera kuwa mbere gushika kuwa mbere, ugasanga umukunzi wawe muri kumwe ntacyo tumukorera, waramwigishije ishure, uramugurira imodoka, uramwugururiza business, umwugururije iduka, ariko ibyo byose bikarangira aticaye ngo arabe ingufu wakoresheje kugira ngo ugere kuri ibyo byose. Aho bigiye gutangariza, ufise kumwugururiza iduka, bikazogutangaza ejo usanzwe arongowe n'umukiriya. Wamugurira imodoka, bikazoza kugutangaza usanze arongowe n'uwuhora amuhomera amapine iyo yatobotse. Rero kuri iyi si abantu benshi bafise ibibazo byinshi bitandukanye muri relationship. Turavye ukuntu ingenzi zibayeho n'ukuntu abantu babayeho, tubayeho mu buzima butandukanye cyane. Wa mwigeme, wa mudama aho uri hose, gerageza witeho, ujya muntu ubona ko muri kumwe, uravye inkomeza akoresha kugira ngo wowe ubeho canke ubeho mu munezero canke uronke icyo wumva wifuza. Nejo bundi ntukirukire aho ubona byuzuye, kuko ejo bizokubera ikibazo. Icyo no guhanura, yeruka nujya muntu ubona yuko akaguhaye aba yagakuye mu ndugumba, ujye ubona yikuri ndugumba ariko ararondera kugira ngo wowe ushobore kubaho n'abana bawe canke ushobore kubaho n'inshuti zawe. Ugize umuha agaciro kanini cyane, kubera ko ibyo akora kugira ngo bishobore kuguhimbara aba yakoresheje ingufu ziwe. Uze upime ku munzane, ujya muntu akwitaho ijoro n'umutaga, akamenya ko wanyoye icyayi, ko wariye ibya saa sita, ko wanafunguye nimugoroba. Uwo muntu uze umuha agaciro kanini cyane mu buzima bwawe, kubera ko afise ikiri muri we gituma akurikirana ubuzima bwawe uko bukeye uko bwije, kandi agerageza kuba yo kwitaho kugira ngo muri association abayemo abantu babone yuko afise uwo bari kumwe, nubwo ataca afise ariko akoresha ingufu nyinshi kugira ngo nawe ushobore kubaho. Ubu butumwa gerageza ubushikiriza abandi. Turabusabye mu bugwaneza no mu rukundo, ujya ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV 257, ugire share, like, ushireko na commentaire ibyo ubona twashobora kongera muri ubu butumwa, hanyuma ugende ufyonde no kwa kagakengere ugire subscribe kugira ngo amakuru tuzoza turashirako azoza aragushikira hakiri kare. Mwari kumwe na Mr. Joel. Jewe ahantu mfise ikibazo sahandi, none abantu b'abakenyezi ni hehe bibagorera? Kuko ndavye ingufu abantu b'abagabo bakoresha
kugira ngo ushobore kubaho wishimye n'ingufu zikomeye cyane, zikomeye cyane. Vyanka gute kugira ngo ushobore guha ivyishimo uwo muri kumwe, uwo mwubakanye, uwo muri kumwe muri relationship? Arara yicaye kugira ngo arabe ko wobaho, yirirwa ahagaze kugira ngo arabe kuntu wobaho, ariko ugasanga ubudandaza amayinite niwe agutesheje umutwe. Duhe kapasite urukundo. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Kuko ngerageze kuraba no gukurikirana mu bintu bijanye n'urukundo, abantu b'abakenyezi n'abantu bahendwa n'akantu gatoya cyane, gato karafise kugutirimutsa kakakuvana hejuru kakakururutsa hasi, kandi ugasanga ivyo woronse byose byinshi urabibuze kubera akantu gatoya. None tuce tuvuga ko vyankahe, ijambo rimwe, vyankahe. Gerageza urabe aho woba waratakarije kugira ngo ugaruke mu ruhongore, urukundo rwawe n'uwo muri kumwe rutagate, dutangure 2025 ibintu bimeze neza. Ciao ciao. By Mr. Joel. Murakoze cyane.